Nabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro byose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu hejuru TV. Uyu ni umwatikiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya. Yaba mumenyesha amakuru vyandikira ku mbuga ngurukana bumenyi mu vyandikira mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko no kwisi muri rusangi. Iyi ni yagerekerezo benshi bari bategereje kumviriza ibiza kuva mu rubanza rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi igihangange mu gipolisi General Rengiyome Bunyoni. Mu masaha make senari nanyuzwa y'u Burundi iraza gusubira gutangura kumviriza urubanza rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere ndetse yanatwaye inzego nyinshi zihambaye z'igihugu arimwe n'urwego rw'umutekano General Rengiyome Bunyoni ndetse na bagenzi we. Hari utubazo tutaronse inyishu mu rubanza rwa mbere dukwiriye gutomorwa neza kugira rwitwe urubanza rwo kuri. Hano turaza kwibukanya bimwe mu bibazo bitigeze bivugwa muri urwo rubanza hama tugaruke ku vyo sentare ikwiriye gutomora neza. Bunyoni suwo ari we wese ivyagirizwa vyerekeye abarundi bose nkuko no muri kahise vyagiye biragenda ku manza zihambaye cane. Turasavye ko urubanza rwa General Bunyoni rukorwe ku mugaragaro mu buryo abarundi bavyifuza bashobora kurukurikirana, ntirukwiye kuba urubanza runyegeje. Urubanza rwa mbere rwabonetse nk'uko rwoba rwari rwaciwe imbere y'uko rwumvirizwa. Hano ikibazo c'iteka n'icizere vy'ubutungane mu Burundi kiravyutse. Niyo Bunyoni atocira urwo rubanza nyarubanza, Perezida Ndayishimiye azoba ahejeje guhamba ijambo wenyene yatanze ngo ashaka guhindura ubutungane mu Burundi. Nayo sentare nanyuzwayo ngo izoba yemanze ko ari sentare itamikwa ijambo. Reka tugaruke ku tubazo 10 sentare nanyuzwa ikwiriye kwishurako. Mu rubanza General Bunyoni yaciriwe ubwa mbere we nabo bari basangiye dosiye hari igipfungu cagumyeho mu vyo yagirijwe. Rero turakeneye umuco, benshi barakeneye kumviriza umuco kuri ibi ibibazo. Icambere, Perezida Ndayishimiye yagirije General Bunyoni kari we yishe ubutunzi bw'igihugu mu gihe ari umushikiranganje wa mbere. Ivyaha vy'umushikiranganje wa mbere kugeza ubu nta sentare nimwe ishobora kubikurikirana mu Burundi kubera Haute Cour de Justice itarashirwaho. Akaba ari nayo mpamvu atana kimwe Bunyoni akurikiranwa kuko vyakoze ari umushikiranganje wa mbere. None nk'ayo mafaranga avuga ko yoba yaranyegeje, yoba yaciye abihagarika mu gihe ari umushikiranganje wa mbere canke n'icaha cabandanije mu gihe yararongoye leta. Sentare nanyuzwa nayo kandi benshi bagasaba ko iza kugira ico ivuze ku kibazo cyo gushyiraho Haute Cour de Justice. Iyi akaba ari sentare iburanisha abategetsi bakomeye cyane ku cyaha cyo kwiha ubutunzi bw'igihugu na cyane mu kunyegeza amafaranga mvamakungu. Ni vyiza kandi ko sentare nanyuzwa yoshira habona ibitigiri vy'ayo mafaranga Bunyoni yanyegeje niyo yagiye arayakura. Ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho atarekuriwe, abahoze bajejwe umutekano ku rugo rwa Bunyoni barerekanye neza ko ibigwanisho vyose vyavuzwe muri vyari vyagiye birahererekanwa mu vyegeranyo vyo kubisikanya hagati y'abo bantu. Bongeye kandi barerekana ko parike yagirije Bunyoni ubwoko bw'ibigwanisho bitabaho no kwisi yose. Aha rero ngo vyoba vyiza sentare nanyuzwa yerekanye neza ivyo bigwanisho yagiriza Bunyoni. Ku cyaha cyo kwiha inyungu atarekuriwe akoresheje amabanga y'igihugu, General Bunyoni yagirijwe kuba yarakose inzu yiwe bwite ayihindura ibiro ubushikiranganje bw'umutekano yararongoye bwakoreramwo. Mu kwisigura General Bunyoni yarasiguye ko iyo nzu yari yafashwe n'abashikiranganje b'ikiga ca leta n'ubikorwa vya leta kugira bayigire ingoro y'inama nkenguza amateka. Sentare nanyuzwa rero ikaba ngikwiriye kuzana abo bashikiranganje bakabisigura. Ni naho kandi benshi bahera basaba sentare nanyuzwa kikwiriye kandi gusaba kumenya amazu yose y'abategetsi bo hejuru asanzwe akoswe na leta, ikerekana ingene ayo mazu akoswe hanyuma igaca ishinga ingingo ijanye n'ibintu bidakwiriye gusubira gukorwa n'abategetsi bose. Ku cyaha c'amatungo adasiguritse, General Bunyoni yarasavye ko bamuha umwanya wo gusigura ikintu cose atunze iyo yagikuye. Iki kintu kirakwiriye kuba ku mugaragaro, abarundi bakerekwa neza ko Bunyoni yabivye canke atabivye. Sentare nanyuzwa yotanga kandi ivyemezo bikwiye ikamubeshuza.
ku cyaha cyo gutuka perezida Ndayishimiye ngo ni vuvuzera na generali Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere yasubiriye generali Bunyoni ngo ni impene. Generali Bunyoni navyo yarabisiguye neza, we yavuze ko atigeze yita umukuru w'igihugu gutyo, ahubwo ko uwo baganira ari we yabikoze, yongera avuga ka kazina ka mpene ari ikiganiro yagiranirana n'umupfasoni wiwe bashima iciza Ndirakobuca yabakoreye mu kubagemurira impene iryoshe. Sena yizwa irakwiye kandi gutomora ingene abantu babiri bakwagirizwa gutuka umuntu mu kiganiro kibanga kibaye hagati yabo atawundi babwiye ayo majambo. Koko ikiganiro kibaye hagati y'umugabo n'umugore wiwe, nta wundi numwe babwiye ikiganiro cyabo. Ese barashobora kwagirizwa ko batutse ubundi muntu? Gucaha rero cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengeti. Bunyoni yagirijwe ko yagerageje kugura umupfumu wo muri komine Butangazwa ngo amufashe kwica perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu ntiyigeze azanwa mu butungane kandi ari umuntu azwi neza haba atanyegeye. Mwibanga haravuzwe ko kandi uyu mupfumu yo baragize uruhara rukomeye cyane, ndetse ko yoba yaraniyemereye ko yishe perezida Nkurunziza. Bamwe bati birahambaye ko ivyo umupfumu bija ahabona. Mbega asanzwe akorana na perezida Ndayishimiye ku buryo vyoroshe ko yokwica umukuru w'igihugu kubera ingero ahawe na Bunyoni. Mbega umuntu yoba yemereye kwica perezida Nkurunziza birashoboka ko atobukurikiranwa ko nkuko n'ubundi benshi mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bamye babisaba. Bunyoni na bagenzi we baremeje ko bize gukora ubutumwa bw'ububeshi bakabushira mu matelefone yabo bashaka gufata. Birahambaye kandi ko iki kibazo kiza gutomorwa neza, maze abarundi bakamenyeshwa abantu bo bararementanirijwe n'iperereza ry'u Burundi hakoreshejwe ubutumwa mu matelefone. Byaba byiza kandi Sena yananyuzwa igiye ifasha ingingo ziboneka zihagarika igisata cyo bagikora ivyo bintu mu iperereza, kandi ababikora nabo bagahanwa. Ivyemezo vyagumye bitangwa na parike ku bijanye n'umugambi wo gushaka kugerageza gutembagaza ubutegetsi, ngo ni ubutumwa bwari bwanditswe mu matelefone. General Bunyoni yaba na bagenzi be bagumye basaba ko ubwo butumwa buzanwa imbere ya sentare, ariko ntivyakozwe. Birahambaye rero ko ubwo butumwa bwerekanwa. Ku cyaha kijanye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi ari naco kintu ca 10 abantu benshi bageze ko ikibazo. General Bunyoni yaravuze ko bitumvikana ingene yashatse gutembagaza ubutegetsi akoranye n'umukuru w'umutumba wa Mubone, abashoferi be babiri, ubujejwe kubaka amazu yiwe be n'abakorneri babiri. Yavuze ko nimba vy'ukuri uwo mugambi warabaye Sena rikwiriye kudoma ko abo babikoranye bose. Iki kirumvikana. Ese iyi kudeta Bunyoni yari kuyikorana wenyene canke se yari kuyikorana nande? Ubundi inyuma y'urupfu rwa perezida Nkurunziza n'urwa General Adolphe Nshimirimana, Arengiyome Bunyoni niwe mutegetsi wo hejuru asigaye yobazwa amabi yaranze ubutegetsi bwa Nkurunziza bwamaze imyaka 15 yose, aho twavuga kuva mu mwaka w'2005 ndetse gushika mu mwaka w'2020. Arengiyome Bunyoni yaravuzwe mu mabi nka yose ajanye no gusesa amaraso muri ico kiringo. Haravuzwemwo ivyiganagurwa rya Ernest Manirumva, ubwicanyi bwabere mu kirabo Sherezami mu Gatumba muri Nyakanga umwaka w'2011, ubwicanyi ndengerabutungane bwiswe Safisha nyuma y'amatora mu mwaka w'2011, inyigisho za gisirikare kumbonera kure muri Kiriba Ondezi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nyuma y'amatora mu mwaka w'2011, ivyaha vy'agahambira munwa vyakora biyamirije ikiringo ca 3 ca Nkurunziza, iganagurwa ry'umushinga amateka Hafsa Mosi, iganagurwa rya General Atanazi Kararuza, ubusho bwavuzwe muhira kwa Bunyoni iwe muri Kave, aho hari n'abahafungiwe bakaburwa irengero, iganagurwa ry'umupfasoni Lidane Bogora yakora muri Regideso, ndetse n'inyuruzwa rya Honorable Oscar Ntasano n'ubundi bwicanyi bwinshi bwagiye buravugwa. General Bunyoni yavuzwe kandi mu busuma bw'amatungo y'igihugu, ibiture no gukoresha amabanga yiwe mu kwiha inyungu atarekuriwe. Amadosiye yavuzwemwo ni menshi cyane, ariko vy'ukuri ntiyazanywe mu butungane. Byinshi mu vyaha Bunyoni avugwamwo usanga bikwega abandi bategetsi bakomeye barimwo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'abandi. Rero ngo biragoye kwemera ko haraba urubanza mu gihe ivyo vyaha bidakurikiranywe. Mu gihe ivyo vyaha bitavuzwe mu rubanza rwa mbere, ngo nta cizere rero ko ubu ariho bizoca bikorwa ko. Bamwe bakibaza uti
ese koko ni urubanza canke n'inyinyurana ry'abakeba ari bo Generali Ndayishimiye ndetse n'uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Generali Bunyoni. Ni mu gihe kandi amagorwa abandanya ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania zishikiriza ko zimaze iminsi ziriko zitotezwa bidasanzwe mu buryo bwo kuzihungura ku nguvu. Mabi menshi zirirwa zirakorerwa harimwo impunzi zirirwa zirahohoterwa zikubitwa n'abakozi mu biro vy'userukira leta ya Tanzania mw'ikambi ya Nduta bafatanije n'abasungusungu. Aha haravugwa uwitwa Okutavia Rutayega asanzwe akora mu biro vy'userukira leta ya Tanzania mw'ikambi ya Nduta, be n'uwitwa Keshimana Claude ari ku rwego rw'abasungusungu muri iyo kambi. Amatohoza twakoze nuko abo babiri aribo baza kwisonga cyane muri ivyo bikorwa vyo guhohotereza mpunzi, aho zakwa uburenganzira bwose zirekurirwa n'amategeko. Bamwe muri izo mpunzi barakubitwa bidasanzwe, abasungusungu abandi bakabomoregwa utuzu bakikamwo umusaya. Impunzi z'abarundi rero n'umwiheburo mwinshi zisaba ishirahamwe HCR kuzikingira umutekano no kuzikurako abo basungusungu bazibangamiye. Impunzi zikaba kandi zisaba ko uburenganzira bwazo nk'impunzi bwoguma bwubahirijwe nk'uko birekurirwa n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi yose. Zirasaba kandi umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan ko ba mbere bafata ingingo zo gukingira impunzi. Aya n'ayandi yose yo bakubira abana n'urubanza rw'uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengeye mu Bunyoni turaza kuyabageza ko umwanya ku mwanya ko aza kuba ashizwe habona. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyira ko kugira ngo tuzikiganwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho baherereye hose. Ni Hejuru TV rero, Imana iba hezagire.